ndababwira ibintu Imana yambariye. Ugiye kuzotwara igihugu azova mu mwumvise nababwiye hasigaye iminsi 3 kugira ngo amatora ya CNDD-FDD abe. Imana yantumye ku bantu bose, abarundi mwese atanumwe avuyemo, abari mu idini n'abatari mu idini, abari mu migambwe n'abatari mu migambwe, izina umurundi wese mwitegurire kwakira barundi kazi aho muri mwese mu mpande zine z'isi. Nonge gusakora mutsa amahoro atangwa n'uburemye n'ijuru n'isi. Ku mazina nk'uko mumenyereye nitwa Imana Nikora, sanzwe narahire ku mwanya mukuru kandi nkabasanzwe ndi n'umuhanuzi. Hanyuma uno munsi ni igenekerezo rya 17 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025. Harasigaye iminsi 3 kugira ngo amatora ya CNDD-FDD abe. No munsi muramba baranda babwira ibiharuro gusa, nza kubabwira ibiharuro byonyene gusa. Hanyuma ngomba ndababwira amakuru y'ijuru. Hanyuma uhoraho kandi yantumye ndabasigurire mbega amakuru nk'ubu mvuze ndababwira amakuru y'ijuru, amakuru mvuze nti amakuru y'ijuru. Hanyuma ndi uno munsi ngomba kuvuga ubutumwa Imana yampaye canke ngomba kuvuga ubuhanuzi. Urumva ni ibintu bitatu: amakuru, ubutumwa, ubuhanuzi. Ivyo bintu Imana yambwiye maze ndabibasigurira. Mereka ku ubuhanuzi. Ubuhanuzi ni ibintu bivugwa hanyuma bikamara igihe kirekire bitaraba, imyaka 20, 10, 5, 2, 3 umwaka bitaraba, mugabo bikazoba. Ivyo vyitwa ubuhanuzi. Kuko abantu benshi ntibazi gutandukanya ubuhanuzi, ubutumwa, amakuru. Ivyo bintu abantu ntibazi kubitandukanya, nico bituma ngo ndabibasiguriye. Kuko ndabibasiguriye kugira ngo mumenye ingene bitandukana. Mba ngiye gusigura ubuhanuzi. Ubuhanuzi ni ibintu bivugwa hanyuma bikamara igihe bitaraba, mu nyuma bikazoba. Nta buhanuzi buvugwa bwarabaye, oya, havugwa ibintu bitaraba. Sawa. Hanyuma ubutumwa nabwo, murumva ubutumwa ni gutuma umuntu genda umbwirire naka. Uravyumva? Nivyo bita ubutumwa. Reka ndabitange mu buryo bwumvikana. Mu migenzo yacu y'ikirundi, dufate nk'umuntu afise umuhungu akaba agomba nyamuhungu akazuba agomba kurongoza, umuhungu akaba ari agomba kurongora. Hari ico bita guterereza. Bwa mbere baraterekesha igitoki, hanyuma akongera agasubira agatuma iyindi ntumwa yo kurucisha igihugu kugira ngo bace ibitoki, akongera agasubira agatuma iyindi ntumwa yo gutarika. Mu nyuma rero hakaba urubanza rero. Ivyo nivyo bita ubutumwa. Urumva n'ubutumwa ni ibintu bitaraba mugabo vyegereje kuba biri hafi. Ko muranyumva kudasigura neza cyane gusa bibaza mantahura. Urumva ubutumwa bitandukanye n'ubuhanuzi. Ubuhanuzi bumara igihe kinini cyangwa gito, mugabo biba mu gihe nyene. Ubuhanuzi biba mu gihe kitazwi, mugabo ubutumwa buba buzwi igihe bizobera, igihe kiniki bizoba itariki izi. Naho mu guterekesha icyo gitoki baravuga bati n'imiburiburu umuhungu w'iwanje mu mezi 2 niho bazoca igitoki. Urumva ikiringo ntarengwa kiba kizwi. Ivyo bita ubutumwa. Amakuru nayo ni biba biriko biraba canke bigomba kuba. Nuko rero ubungiraho murantahura kugira ngo kugira ngo tujyane ubutumwa nahawe kugira ngo mushobore kuza kubwumva mu butahure, kubera nza gukoresha ibiharuro mu ntunge. Urumva ndababwiye yuko ubutumwa afise, urumva hasigaye iminsi 3 kugira ngo aba CNDD-FDD bagende mu matora. Reka rero ngomba mbanze mvuge ubutumwa Imana yantumye kuri CNDD-FDD. Abarundi mu nyumva uno munsi ubutumwa bwose bwerekeye abarundi gusa.
nagomba ndabamenyesha hasigaye iminsi 3 kugira ngo CNDD-FDD baje mu matora. Yego ni vyiza, amatora bazoyakora kandi bazoyatsinda kuko ntawe bahiganye. Hanyuma ayo matora bayatsinze bazogira umunezero, bazotamba kandi batarike yuko batsinze. Mugabo uwo munezero wabo uzomara igihe gitoyi cyane gose. Ubutumwa Imana yantumye ndababwire, umwanya wo kuba ku butegetsi bawuharurire ku ntoki. Nibwo butumwa Imana yambariye. Ndasubiyemwo, umwanya CNDD-FDD, umwanya wo kuba ku butegetsi bawuharurire ku ntoki, kuko ikiringo cyabo cyararangiye cyo gutwara. Nabivuze ndi umuhanuzi. Ndasubiyemo, ikiringo cyabo cyo gutwara cyararangiye. Rero nibandanirize ubutumwa Imana yantumye ku Barundi. Abarundi mu nyumva, mu ndwi iheze narababwiye yuko Imana yantumye yuko Abarundi musenge cyane gose mu nyuma Imana ibasohoreze amasezerano. Imana irikiranyishura imbwira iti amasengesho mwasenze Imana yarayumvise. Imana iraje kwishura kandi iraje kwishura imibabaro mwagize. Mugabo si ukuvuga yuko Imana yantumye ngo mureke gusenga, ahubwo ngo nimukomeze musenge cyane gose. Mugabo urumva amasengesho mwasenze Imana yarayumvise kandi iraje kwishura. Ndakomeza. Imana yantumye ku Barundi, ngomba rero ntangure ndababwire vya biharuro rero imbere yuko mvuga ibindi. Nababwiye yuko ndiko ndababwira bino bintu hasigaye iminsi 3 kugira ngo CNDD-FDD baje mu matora. Aho n'ubwa mbere Imana irambwira ndababwire yuko igihe Abanyisirayeli bari mu bugaragwa bagomba kujabuka Yorodani, Imana yabwiye Yoshua abwira Abanyisirayeli bamara iminsi 3 bariko baratekera ivyo impamba bazorira mu nzira, yuko bagomba kujabuka Yorodani. Mwumvise? Imana yababwiye iminsi 3. CNDD-FDD hasigaye iminsi 3 kugira ngo baje mu matora. Igihe cy'Abanyisirayeli Imana yatumye Yoshua, uno munsi ratumye bigira Imana nikora. Uko katubandanye, ababwiye nti uno munsi ndababwira ibiharuro gusa. Mumbabarire ibi biharuro uno munsi sinza kubisigura, kubera ni ibiharuro byinshi nzobisigura ndi mu gihugu bunyene ntavyo nza gusigura. N'uzombaza insiguro yavyo sinzoyimuhereza ntarashika mu gihugu. Nagomba ndababwire
ibiharuro bitatu muraza kuvyumva biguma bigaruka umuntu wese aze kwibaza ati ni kweki none ibi biharuro bitatu biguma bigaruka. Mwumvise nababwiye hasigaye iminsi 3 kugira ngo amatora ya CNDD-FDD abe. N'Imana kandi igihe abanyisirayeli bagomba kuva mu bugaragwa bagomba kujabukira muri Kanani, Imana yatumye Yoshua ati bwira abanyisirayeli barondere ivyo bazorya iminsi 3 bazorira mu nzira bariko baragenda mu rugendo. Aha, katubandanye. Ikirango cy'igihugu cy'u Burundi kiriko ibintu bitatu bivuga biti ubumwe, ibikorwa n'amajambere. Idarapo y'igihugu cy'u Burundi iriko inyenyeri 3. Aho mukoresha ubwenge bwanyu, nababwiye muze iki kibazo muze mukimbaze narashitse. Hanyuma mu Burundi hariho ubwoko butatu: Abahutu, Abatwa n'Abatutsi. Murababarira mwibwirizwa shingiro biri mwuko nyene sije navyanditse. Eka mu Burundi abayiporona bakoresha intoki 3. Ndababwira ibi bintu byose, ibyo bintu byose ndondaguye yabaye abayiporona baramaze imyaka 64 batazi ibi bintu bitatu ico bisigura. Idarapo y'igihugu iriko inyenyeri 3 ntibazi ico bisigura. Kirango cy'igihugu kiriko ibintu bitatu ntibazi ico bisigura. Muzomubimbaze narashitse mu gihugu. Indirimbo ihayagiza igihugu mu majambo ya nyuma mu majambo asozera ururirimbo ruhayagiza igihugu haravuga hati: horana ubumwe n'abagabo, iteka nitekane, sangwa n'ugweze, sangwa n'amahoro meza. Ivyo byose muze mubimbaze igihe nzoba narashitse. Hanyuma nshaka ndababwire indirimbo ihayagiza igihugu cy'u Burundi. Bazosubira kuyiga mu ishuri, ijambo kurindi, urudome kurundi. Iramaze imyaka irenga 70, yababa hafi 70. Abarundi barayiririmba ntibazi ikisigura. Nuko rero reka rero ngomba nababwiye ko ndababwira amakuru y'ijuru, ngomba ndababwire rero ubutumwa rero Imana yantumye ku Barundi nabo rero. Imana yantumye yuko amasengesho mwasenze Imana yayumvise. Imana irambwira yuko igihe cyo gutabagwa kirageze. Abasendevudede nababwiye yuko bazotora amatora azoba, kandi ayo matora bazonezerwa yuko bayatsinze, mugabo igihe cyo gutwara bagiharurire ku ntoki kubera igihe cyo gutwara cyabo cyarangiye. Hanyuma ugiye gutwara igihugu uzotogwa, yatowe n'Uhoraho. Hanyuma abasendevudede bavuga ngo bararugwanye. Nuko rero bazagwana iyo ntambara tuze turabe ko bayitsinda. Bagwane n'Imana tuze turabe rero, baze turabe rero ingene bazi kugwana, tuze turabe ingene bayitsinda. Basha bitegure bazagwane turabe iyo ngwana ingene bayitsinda. Bo reka nibwirire ubutumwa Abarundi Imana yantumye. Mu ndirimbo nayiko ndavuga ati
horana ubumwe n'abagabo, iteka nitekane, sangwa n'ugweze, sangwa n'amahoro meza. Igihe cy'uko ayo majambo avugwa kandi agashyirwa mu ngiro kirageze. Imana yantumye ku bantu bose, abarundi mwese atanumwe avuyemo, abari mu idini n'abatari mu idini, abari mu migambwe n'abatari mu migambwe, izina umurundi wese mwitegurire kwakira ugiye kuzotwara igihugu. Azova mu mahanga kandi ntazotogwa nk'uko abasendefide bazoba batowe. Ndababwira ibintu Imana yambariye ngo murondere ngo ingoma z'udushako nk'izo abanyisirayeli bari bafise igihe bajabuka. Hanyuma ngo mutegure indirimbo zizoririmbwa igihe muzoba mujabutse Yorodani, kubera Imana irambariye Uburundi. Imana igomba kubwambutsa Yorodani, Abarundi Imana igomba kubambutsa Yorodani. Muze muririmba indirimbo ngo z'amashimwe nk'izo Miriyamu yaririmbye. Imana yambariye ngo ingoma murondera ingoma z'udushako, kandi ngo hazo emwe basha mushire kw'inshato nshasha ngo ntizizobe ari zavugirije abami ba kera. Oya, mushire ko ngo inshato nshasha. Murumva, mwitegure. Uraho niwe yaciye umwana ati wirinde yaririndirije. Ubu nimwegere muzoba mwitebeje, mwitegure, kubera Imana ibarindiriye. Ni nka wa mwanya yahereza ntunze Yoshua iminsi 3 yukugira ngo abanyisirayeli barondera impamba bazorira mu nzira. N'ahandi rero kwitegura kw'iwanyu niko Imana isigaye irindiriye. Nimurondere mwege. Urumva izo ngoma z'udushako, nabonye ubwoko bw'imigwi, emwe ndadondagura imigwi myinshi kabisa, myinshi kandi intambo kama kabisa. Hanyuma n'indirimbo z'amashimwe z'Imana, imigwi yose. Imana yambwiye ati hazoba umunezero abantu mutari bwigere mubona, mutari bwigere mugira n'umunsi n'umwe. Ibi musanga muri indirimbo nariko ndavuga muri aya majambo, sangwa n'ugweze, musangwe n'amahoro meza. Murumviriza mu ndirimbo birimo sangwa n'ugweze, sangwa n'amahoro meza. Hazoba hariko haravuga imbyino n'indirimbo zimwe zitarigera zibaho, zitari bwigere zibaho no kubaho, kandi mwese muzobe ingoma zivuga neza, zifise amajwi arongorotse cyane gose. Ibikurikira umviriza ngibi ingene bimeze. Imana yambwiye abantu batamba igihambwe bo mu kumoso, mutegure imbyino zo gutamba kabisa, kugeza hamwe muzokandagira isi, kugeza hamwe n'abamarayika bagashima. Imana yambwiye ngo mbwira abatamba ubudemera bo mu kumoso mu komine ya Giharo, muze mutambe kugeza hamwe kabisa, n'Imana mwijuru inezerwa igatwenga. Imana yambwiye ngo mbwire abatamvyi b'agasimbo b'imakamba, mwitegure muzotamba kugeza hamwe amahanga atangara. Imana yambwiye mbwira abantu b'ibwambarangwe, intore z'ibwambarangwe, ngo rimwe mwahora mutambira umwami kuva na kera. Imana yambwiye ngo mbwira abatamba umutsibo, muze muwutsibe kugeza hamwe kabisa n'isi yemera iti ego. Aho rero abaririmba indirimbo z'amashimwe z'Imana nabo kandi nabo bazoba bariko, kandi sindarangiza rero. Imana yantumye
ngo mbwire abatimbo bo mu Gishora ingoma muzikure kw'ishato zahorako zavugirije abami ba kera, mushireko inshato shasha. Ingoma zizoba ari shasha, zizoba zivuga amajwi arongorotse. Imana irantuma mbwire abaramba ho muri bo ku mutumba wa Musave, komine Makebuko, intara ya Gitega. Mwaribagiwe, igihe cyanyu namwe kirageze. Nimufate ingoma muzikureko inshato za kera, muzishireko inshato zishasha. Igihe cyanyu kirageze namwe. Mana yantumye mbwire abakani bo mu Gwesero muri komine ya Makebuko, intara ya Gitega. Igihe cyanyu kirageze namwe, kurako inshato za kera, mushireko inshato zishasha. Ingoma hamwe zizohora, mutambe mwiyereke kugeza hamwe n'amahanga yose atangare. Ubu n'ubutumwa Imana yantumye ndababwire. Igihe kirageze. Nababwiye ni uwirinde aririndirije. Imana yantumye abantu bose bumva yuko bafise ingufu, baze bazibire ubwo bwami bw'Imana ntibwinjire. Mugayi iyo nkuru yose nziza. Urumva ngo abazozibira kugira ngo abazogomba kuzibira ubwo bwami ntibwinjire, uguhona kwabo kuzoba gushitse. Anyumvise? Abazogomba kuzibira ubwo bwami ntibwinjire, uguhona kwabo kuzoba gushitse. Iryajambo nababwira nti abumva ko bagwanye nibitegure kugwana n'Imana, tuze turabe ingene batsinda. Habaye ikibazo abantu bibaza bati none umuntu azotwara atatowe. Oya, urumva abatoye bambe abatowe ibi bitangwa amatora, urumva hariho abatora batabigomba, hariho abatora bakubiswe, hariho abatora barinze kubwirwa ko bazokwicwa iki niki, bagatora kubera bacungura igufa, bagatora kubera batabigomba. Urumva mw'icyo gihe igihugu gica kigaburamwo ibice birenga 5: abatoye batabigomba, abatoye babigomba, abatatoye, abatagize iki niki. Urumva mw'icyo gihe igihugu kiba kigabanganye. Nta gwitwazo ruzohaba, hazotora Imana. Ijwi rizoba riri ijwi rimwe gusa ry'Imana ryonyene gusa, mu nyuma itorere Uburundi bwose n'abarundi bose atanumwe avuyemo, amadini yose, intuze y'amigambwe yose, abari mu migambwe n'abatari mu migambwe, iki niki, ababigomba n'abatabigomba, bose Imana izobatorera. Mu nyuma Imana ibashugururire umugisha. Hariho amajambo avuga ngo, murumviriza, hariho amajambo y'Imana avuga ngo mbega ninde azoba ku musozi wawe wera, ngo mbega ninde azoba mu ihema yawe, ngo nabagendera mu nzira igororotse, n'abakora ivy'Imana igomba, n'abatunganye muri vyose. Iryo ni ijambo ry'Imana. Amajambo Imana yampaye ari muri Esaya 54:10 ngo ivyo bazogutega vyose, umva ngo imisozi yose izovanwaho, uburambi bwose buzovanwaho, ngo mugabo ngo ubuntu bwanje ntibuzokuvako. Urumva imisozi yose izovanwaho, uburambi bwose buzovanwaho, mugabo ubuntu bw'Uhoraho ntibuzotuvako. Iryo ni ijambo ry'Imana.
muze gusoma aya majambo n'amajambo nabonye akomeye cyane gose ari muri Yesaya 54 muhere ku murongo wa 10 mugeze ku murongo wa 12. Niyo majambo Imana yampaye. Barundi kazi, mwitegure igihe cy'amasezerano kirageze. Abantu muzi yuko mufise ivy'Imana yababwiye, mwitegure kugira ngo muze mubikore uko Imana yabibabwiye. Imana yabantumyeho abantu muzi yuko mufise ivy'Imana yababwiye, mwitegure umwe wese azokora ivy'Imana yamubwiye. Abantu mwahejeje amashuri mugasenga n'amapfa kunuka mugasubira mugasenga, mufise ivy'Imana yabavuzeho, mugishura urabashungurukiyeko. Ivyo mwasengeye vyose mugiye kubihabwa. Nta muntu n'umwe yasenze Imana atazohabwa ivy'Imana yamusezeraniye. Imana iraje guhemba umwe wese ingero ingana n'ivyo umwe wese yakoze. Bantu mwe nimave muzova mwibaza ngo n'amajambo yanikora nivugira, je mvuga amajambo y'Imana, mvuga ivy'Imana iba yantumye. Igihe kiraje ntavuze bimenyekane yuko senga Imana nyakuri nuko senga abayari nuko senga ibigirwamana. Igihe kirageze abasenga Imana y'ukuri bamenyekane. Reka ngeze ngaha kubera bwase nurangiza ntabwiye impunzi nazo. Impunzi mwaravuze muti nihagera kutaha uzotubwira. Benshi barabivuze, abizera ivyo tubatiko turavuga ko Imana iba aribo iba yadutumye. Nizo riko vyiriko ndavuga namwe mwe ko muravyumva. Imana yabantumyeho namwe, mwitegure. Kumwe nababwira nti umuntu afise umuhungu azorongora arateguza hakiri kare, agacisha igitoki akagira iki, umva agiterekesha akagicisha, babwira igihe cyo gutarika. Namwe ndababwiye mwitegure, kuko nubwo go bari urugendo ugomba gufata utateguye urwo rugendo ntibikunda. Igihagera kugenda utaruteguye bikanga kugenda. Mwitegure namwe, ntawe ufata urugendo atateguye ntibikunda. Mwitegure umwanya wari wose muzoza mwumva ifirimbi ivuza akamo gatewe gati ni mu igihe cyo gutaha kirageze. Uzo batariteguye ntibizokunda akataha, ntibizokunda. Kandi aya majambo ariko ndavuga n'ayabizera ivy'Imana ivuga yuko Imana ivuga. Abantu bazi yuko ivyo twivuga ari ivyo twikurira mu kanwa, ari ibinyoma, ari iki n'iki, urumva abo ntibibaraba, kubera urumva burya kwizera n'ikindi kintu. Ndakunda abantu ba kera barumva ivyo abahanuzi bavuze. Imyaka ijana igahera, imyaka amajana ane kugeza ku myaka amajana 9 barindiriye kandi baguma bizeye. Mugabo bakino gihe oya, bumvise ubuhanuzi buvutse uno munsi bagomba ko bubejo. Nagomba ndababwira aya majambo ndababwiye ari muri Yesaya 54. Uza kubishobora here ku murongo wa mbere ageze ku murongo wa 17. Harimo amajambo adasanzwe. Nivyo Yesaya yahanuye haciye imyaka amajana 350. Kandi amajambo yahanuye aya ndababwiye ari muri Yesaya 54 nibi bigomba kuba ntibiraba. Mugabo abantu twese turizera yuko Yesaya yahanuye kandi tukavyemera. Ivyo Yesaya ibindi ko ndababwiye biri muri Yesaya 54 ntibiraba, bigomba bibe ubunyene. Aya majambo yose ndababwiye muza gusoma muri Yesaya 10, 11, 12 ntibiraba, nibigomba bibe muri kino gihe ndiko ndababwiye. Muze gusoma, musome Yesaya 17 muraba amajambo ariko. Musome Yesaya umurongo wa mbere wa kabiri wa gatatu muze kuraba amajambo arimo. Za gusanga Imana ariyo gutinya
kandi ari nyebubasha kandi ari nyenkomezi. Kirageze Mana yagiye ambwira yuko abarundi nimusenge cyane gusa mwishime. Mwumvise ndababwira yuko kwa abanyisirayeli ngo bajyabutse Yorodani, nagomba ndababwire yuko Imana yambariye yuko igihugu cy'u Burundi Imana igomba igikure mu buryo, kandi si Burundi bwonyene gusa, ibintu byose byugariye mu gihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi kikava mu buryo, Afrika yose izobicungura. Ndabasubiriye mu gihugu cy'u Burundi kikava mu buryo, Afrika yose izobicunguwe. Afrika izoba yikukiye, igihugu cy'u Burundi mugomba cikukire. Igihugu cy'u Burundi cyari bwikukire. Igihugu cy'u Burundi mwari mwarose intunzeye ifoto yo kwikukira, mugabo cyari bwikukire. Igihugu cy'u Burundi igomba cikukire. Igihugu cy'u Burundi kigomba cikukire. Indirimbo ivuga ngo ganza, wiganzura wakuganza, warapfunywe ntiwapfuye. Jana bandiko ndababwira ko igihugu cy'u Burundi bagitwaye imipaka igiye guswa kugaruka aho yari iri, aho bagipfunyije kisure kigororoke nkuko cyari kigororotse, kiganzura kiganza. Mu nyuma rero kizogira ijambo mu mahanga yose, ijambo rivuga ati shinga icumu mu mashinga, usamirane shinga icumu mu mashinga. Aya majambo ndiko ndayababwira mwazabona amajambo nikurira mu mutwe ga oya iri kweki muyiririmba buri munsi mugabo ntimuzi ibirimo n'ivyugariye. Igihe kirageze abumva ko bafise imbaraga n'inkomezi nabo baje imbere bitambike. Mu nyuma rero Imana izigorora ukuboko, hanyuma yerekane ko Imana ari Imana irambiwe n'agacinyizo, irambiwe n'uko abantu bigize utumana. Mu nyuma rero Imana nyamana izigaragare murabe. Ndazi yuko abasore David n'ora babwira ntibumva, mugabo kutumva bijana mu rupfu. Ndabizi ntibumva, ndazi namabuye nyine ari ngaho urazibuye naryo nubwo uriswa kwa amazi ngo ribombe ntizopfa ribunze. Ndabizi ntibumva, mugabo naco kizi ibizoba byose, nta kireguzo kizohaba kuko nta Imana itavuze, ntaco itababwiye, nta mwibasha yabatumye kwintumwa nyinshi, kandi nukuri byose bavuniye amati mu matwi. Nta ngorane, twige kizi kwagiye, twege umurimo wacu Imana yadutumye kizi kwawukoze. Nuko rero simpambe mvuga ivyo Imana cyantumye, nuko mugira amahoro, muhezagirwe. Nukuri ubutumwa bwa buri mugu wose wabwiwe ibintu, mwitegure kuko hazoba umunezero. Ndababwije ukuri, hazoba umunezero. Uwo munezero uzoba uri kuraba ku isi no mwijuru. Abamarayika mwijuru bazoba bariko baratamba, mwisi bazoba bariko baratamba. Ndababwiye hazokoreka ibitangaza abantu mutari bwigere mubona, mu maso yanyu mutari bwigere mubona. Hazoba ibintu mutari bwigere mubona. Ndabibabwiye abantu mwitegure. Abazi kuririmba indirimbo z'ubwoko bwose, intambo z'ubwoko bwose, mwitegure. Bamwe bose bategure. Mwumbaza umwanya ngo mbega umwanya n'iryari. Imana yambwiye ati umwanya muharurire ku ntoki. Mugira amahoro mwese, muhezagirwe aho muri.